Aramutse cyangwa inshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Uburundi burarimba kuca ku televiziyo yanyu kongera gacana ku radio yanyu aho tuba dufise kenshi umutumire aza kutuyagira kuvyerekeye ivyo yateguye ico bita umutwe w'ijambo cyangwa abandi bakayita teme. Umutumire ntabaje kwihaye no kwiyagiza kutubwira ivyo yakoze canke ariko akora canke arotashikako yego arabicako ariko abaje kutuyagira kuvyerekeye ico yaduteguriye ashoboye gusumba ibindi maze acana igicaniro atuyagire mu mpera z'ikiganiro dushobora ico dukuremo kugira ngo kidushikane kuri ryahangiro byatumye kino kiganiro kibaho ariyo Uburundi buraririmba kaba ari gutera imbere twese turi kumwe atanumwe asigaye inyuma b'abaririmbye bacuraranzi abaje n'iterambere ry'umuziki w'u Burundi harimo abamenshi makuru mico kama eka nabandi turabaha ikaze murabiherutse kubibona kuri televiziyo yanyu no kubyumva muri radio yanyu aho twari dufise umugwi ndagakaranga waje kutuyagira ku bicurangisho byinshi bo bafata ibicurangisho kavukire yari yaba intingiti yaba ikembe eka n'ibindi bikurikira barashobora kutwereka ingene bashobora gukoresha ibicurangisho kavukire kugira ngo bakore umuziki bisunze ivyo bicurangisho niho havuye icyumviro cyo kumenya ico arico inanga rero benshi muri mwebwe murayizi igicurangisho c'abarundi c'u Burundi gifise abakivuza igihe bakivuza ivyo bavuzamwo eka byose turaza kubimenya kugira ngo tumenye imigigwa canke ivyagenda biherekeza ikino gicurangisho kimenyerewe mu Burundi. Nuko rero tudatevye twakira umutumire dufise ngaha aza kutwereka no kudusigurira ico arico inanga akaba yitwa Aster Irindi niyo Kindi Beni Aster akaba ari umwe mu bacuraranzi b'u Burundi bavuza inanga. Yego turaguha ikaze murakoze turashimye kubona wemeye buno butumire twabahaye. Murakoze mbega umuntu avuza inanga arafise izina bamwita numuvuzi w'inanga yego akaba Aster biraboneka yuko akiri muto kenshi tumenyereye bavuga yuko abavuzi b'inanga nkuko mubivuze kenshi abo tumenyereye n'ivyo bavuza inanga baba bariko barahumura benshi mugana twebwe hari imyaka ikiya tujana niho tuja turahumura twebwe mu misi turahumura yego nta myaka ihari kugira ngo bavuze inanga. Oya mbere nsigaye mbona hari n'abantu bavuza inanga bakiri bato gose sanga abana imyaka 16 bavuza inanga. Nuko rero nshuti bagenzi bakunzi bakiro kiganiro Uburundi buraririmba ubugiragira twereke kuvyerekeye imijya turabona ko ari imijya igera kuri 8 yidisigurire umujya wa mbere ni umujya bita umuhanuro uyu wa mbere wo hejuru uyu mu mbere uvuga hanyuma wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu uno w'indwi uno wa nyuma w'umunani. Rero iyi mijya ine ya mbere ni imijya bita imijya y'amajwi uko bavuza kose indirimbo zose zivuzwa mu nanga ukoresha iyi mijya y'amajwi uvuza iyi mijyi aha naho imijya iyindi ibiri ni imijya bita imyakiro. Imyakiro no kwitabiriza ni nka kurya umuntu abateye nk'umugema kitabiriza tero uti namabano yinka namabano ukitabiriza Amerika bwango ego hanyuma rero uko bavuza uyu mujya wa mbere uwo muhanuro hejuru kenshi uri kwavuza cubuvuza cuvugiriza rimwe n'uyu mujya wa gatandatu hanyuma mujya wa kabiri uri kwavuza nabo ucuvugiriza rimwe n'umujya w'indwi birahana ko amajwi ahane hari umuntu nigeze kubona avuza inanga uwo mujya w'umunani arawuvuza uyu mujya w'umunani no kugira ngo ushobore gufata iyindi kurikira uri kurayikana cyane inangira yego ngaho inyuma ugenda ugakata ngaho ugacugaruka yego ukinjira ngaho ugacukata yego umva uyu ufashwa n'uyu yego ugafatwa n'uyu musanzwe inanga murabona ngaha bahera umujya kufatira ngaha kubohera kwa akakuma
akakuma rero ufatiyeko Niba kujya kwa engrenage y'igitari. Ego ucugumu genda mu kuyikana ugenda gutya ugumuzungurutsa kazunguruka gushika aho ushikaha gacu uca ha munsi aha munsi gaca munsi gacu imijya yindi ucicisha munsi ngaha ugacu ubohera uca munsi aha munsi gacu ukwega gutya rero yego ipfunduro cariba ngaha aho watanguriye amusa ntiyapfunditse washaka uhereza aho watanguriye ni uhereza yego none ko tuzi ko ico bita instrument corde kuvuga yuko gitegeza kuja kuri note usigura gute ingene ushaka kukana nka kujya gura dukana igitari kuko hoho ibisa engrenage zishika nka 6 guma umumwe ukawukana hama ukavuza ukumva ingene uvuga ngako tutabona amangrenage ahari umenya gute ko uyu mujya ariyo iyi corde iba yagiye kuri note uravyumviriza mugabo hariho nkaje ngene navyigishije je navyigishije nk'amezi ari 6 hamwe no kunoke nteba nkagira amabavu handa sina amabavu ngaha aha hose ugumukwega umujya urawukwega gushika aho we wumva inguvu zawe zose zihereye hanyuma iyi nayo hariho abarundi bari batekanije ingene bumviriza amajwi kugira wumvize ko nayo majwi yandi ushobora kuyavuza uvugije wika ngo hari mu kavuzo yi urumva ko bishaka gusa hamwe ni hejuru handi hatoya urumva kajambo ndakavugije gutyo no kuvuga yuko indiri ururimbo bose nja kurimba mu nanga iyi nanga mba nzi neza kwikanya no kuri gitari yego nibwo buryo bafashe bari bato barundi yego bari bafashe uko ninde yakwijije kukana uwanyishije kuvuza inanga ni wanyishije no kuyikana gusa umuntu ashobora kumenya kuvuza inanga atazi kwikana bariho mugabo je nkwanyigishije kuvuza inanga yambariye ati umuntu wewe umenye kuvuza inanga mugabo utazi kwikana mu bisanzwe hari ikintu bubuze kurashobora kuyitora ukayijana afata nk'igitega canke ingozi ugaca usanga imijya yakiranye nigeze kumva bavuga yuko igitari naho muheza kukivuza muri mwese mugaca mubifata mugaca mubishira nk'ahantu hadasa akayishira ahantu hari hakanye ubundi akayishira ahandi hantu hashushe ijwi rica rihinduka nivyo warubuze uti urashobora kugeze nka ruguru wagiye witwaye gaciba ita ikakedera kose kuyikana nivyo nibaza yuko ahubwo nk'inanga urumva washaka kuba uyishize uyiteretse nk'ahantu ugasanga nk'aka kagozi kayifashe gutyo ugasanga kamanutse umva nkuwe kamanutse asanga kamanutse gakwega yindi gasanga rero yakiranye yavuye kuri note ucuvyumva nico gituma rero ubwiza no kubanza kuja kuvuza ahantu ubanza kwisubiza ku majwi ako kantu umunanga zose kabamo uhejeje kuvuza uraherezako bisigura yuko ushaka kwerekana ko inanga watangwe kuyivuza ikiranuye neza urinze uheza igikiranuye yego nuwo muco biragishe cyane twaratuvyumva ntitubimenye murabona ko radio na television Isanganiro ibakaje kukumenya byinshi mama mwumva mutazi ibyo ari byo mwumvise iyo hazanana iki yitwe ngoma ita inkono bo bayise ngo ni aha ni imbaho gwaza gwayise ngo watubwiye urubaho utashaka kwimijya bagita ikivuvu umunsi wa kivuvu mwatubwiye ko yari amaso hari mu nda y'inanga yego mwatubwiye yuko imaze kuja ko imijya ari cyo yitwa inanga yego muratubwiye kandi yuko iyo umuntu atanguye niyahereje afise akanavuza ko kwerekana yuko inanga yatanguye ikanye neza arinza heza ikimeze kwa neza no kwerekana yuko intango yabaye nziza introduction na conclusion muravyumva turi kumwe rero n'uwitwa Aster yakora tuyagira kuvyerekeye inanga rero yari ifise igihe bayivuza mbega bayivuza ryari
Musanzwe inanga bakunda kuyivuza bateramye. Maze ko kera bakunda guterama bateramira inka ku bwa mbere kugira ngo abaronsi ntibaze kuyiba, abaronsi n'abasuma ntibaze kuyiba. Aho baravuza inanga. Abaronsi n'abasuma. Ahandi bayivuza iyo bagiye gushengera ibwami. Bagiye gushengera ibwami naho inanga barayivuza. Bakayivuza ibugano, bakayivugiriza ibutware n'ahantu nyene no mu mihana y'abandi bantu ayivuza. Kenshi rero inanga igenda irahanahanwa, ugasanga nka sekuru yayivuza, umwana yayivuza umunsi ugaca bibana bihanahanwa. Uvuze ngo ni kurarira inka, no kuvuga yuko basohoka hanze bakaja mu ruhongore rwayo akabaja kuyivugirizaho canke baba bari mu nzu. Bashobora kuyivugiriza mu nzu canke bakayivugiriza hanze nyene mu rugo bateramye. Abana bari ngaho iyo hari agaco bakicara hanze bagasasa ikirago bakayivuza. Yego none ubuze ngo haba ari sangapi neza na neza ufatiye nko ku masaha yo muri no myaka inanga yatangura kuvuza igihe cy'isazi ngaho igaheza ryari? Inanga nkaho hambere kwira 12 bw'abatanga kwira, naho bashaka gutanga kuyivuza nka 12 bakavuza bagaterama, naho bashikana bakagenda buca baguma bateramye. Uwo agatiro gafashe akaruka mugaha hakaba hariho abandi bantu baguma bateramye bavuza buke muga baguma bumviriza agahita. Baguma bumviriza agahita kugira ngo baranezereza ugutwi muga bavuga bumviriza kandi bavuga bati muraguma mwumviriza ko atamaza kwiba. Yego nico gituma bo ivuzwa bongorera kandi bagiye kuvuziriza ibwami naho kugira ngo banezeze umwami. Aho hambere umuntu avuza inanga avugije umwami neza akavuza inanga yatahaga. Twarigeze kumva yuko umwami bamuvugire hariho umuntu yashobora kumara ikiringo c'ukwezi ateramisha umwami ngo kandi ngo agiye ngo yagenda subusho bw'inka. Umuntu avuza inanga aho hambere yaragaba imbere yuko nabandi bagabana. Yego yagabana imbere yuko abandi bagabana. Yego kuko bavuga bati ibintu ariko aravuga n'ibintu bihambaye cyane. Yego mwama gashima akaryoherwa. Yego amajambo akunze kuvugwa nuvuga ivyo bakunze kuyaga mu nanga bari biki? Nanga kenshi bavuga hari inanga usanga zivuga ibitito, bifuruguto. Hari inanga usanga ibyo bitito, hari usanga bavuga harabaye. Hari n'izinanga usanga bavuga hayagize umuntu yamugabiye, ahayagize umuntu yivuga ubutwari bwiwe. Inanga muririmbyi wari wese aririmba n'urukundo rwarabamwo. Ahayagize umuntu ati umuntu kenyezi wanje canke nyoku ni mwiza. Yego amuhayagiza n'inka bazone baziririmba n'inka zabazirimba. Ukunze kuririmba iki? Jewe ubu ndiko mbandanya ntohoza cyane ibintu by'inanga. Je inanga iyo numvise yari yose ndageza nkayivuza. Uramaze kwigirira ico bita ama composition yiwawe? Muga ndifuza ko nzondandika ndose umwanya nkanze wanje. Uraza kubituyagira ko turabona yuko inanga idafise ivyuma bifata canke abantu nawe bariko bavuze ibinanga iyo bariko baravyina baririmba kunze kumva bongorera. Abantu benshi bakunda kuvuga ati inanga ni nziza mugabo ikibi cayo ntikivuga buhoro abantu bikabagora kuyitahura. Rero ntubona ko hoba hageze yuko abantu bareka kongorera bagatangura kuririmba nka kurya umuntu aririmba bisanzwe? Bisanzwe ico no kishura musanzwe hari umwibutsa mu kirundi bavuga bati utakaranga ukabataye akabanga. Mu bisanzwe inanga uko ivuzwa inanga ndundi ivuzwa bongorera. Kandi mu kirundi burya umurundi muri ko muranayaga uravuga akakumviriza nawe akavuga. Simukavugire hejuru. Ni umuntu avugira hejuru mu kirundi ni gitutsi. Umwigeme we avugira hejuru acavuga ati mu mico y'ikirundi abantu bateza kuvuga bitonze kandi ikiranga inanga ndundi nuko tuvuga twongorera. Naho ugenda hanze ukayivuza urabona bajije ugenda hanze ukayivuza ukavuza wongorera acavuga ati wewe uri umurundi. Bacaritora acavuga ati wewe uri umurundi. Abandi bavugira hejuru. Uramaze kumva inanga z'ahandi hantu? Yego mpanumviza nk'inanga zo mu Rwanda
inanga zabahangaha muri Kongo zivuze nawe bavuga ngo abanyamurenge inanga zo muri Kongo benshi bavugira hejuru avuga umenga ariko avuga nk'amazina canke ibicuba nabone iyo tuvugirize izi nanga ziwacu akumviriza arahimbagwa cyane kwa musanzwe iyo uvuze wongorera niyo uriko uravuza hari nk'umwana iruhande yiwawe uravuza gato ukajibona gatero karamujanye yego umva uti ntibo biheba ako karangaje niko nguma ko gushiko yego twageze kubona umwaka uyu nshuti bagenzi bakunze ikiganiro Burundi buraririmba hari imyaka avuga nka 1991 hariho witwa Sindirimba yigeze kuba yagiye mu Buyapani aratwara akora iyindi nanga ifise imijya imeze ukundi mugabo akacashiramo ivyo byo kongorera akanavuga akivuga yaragize ubushakashatsi hama mu nyuma arayicomeka no muri kura ikavuga ikazana ijwi rikomeye nka kujya kwa gitara kubwa ivyo yakoze ubona byari bikwiye kubandanywa canke kugira ngo bavuga ngo umuco uratera imbere umugigwa uratera imbere ubwo bushakashatsi ubona kujya bwiyumvira ubu n'umwigisha kuri kaminuza mubona byo bandanya canke twogumanya ibihe by'ikirundi vya kera naje musanzwe ndiyumvira yuko inanga hoshobora kubaho uburyo bwo gutuma ijwi risohoka cyane mugana nabonye abandi usanga inanga imeze nkuko nyene ugasanga mwe naha tora gatoya ugashobora kwinjiza gafisha kajana mu ntuzeya cyacuma gitanga amajwi hanyuma ikavuga neza ukavyumvikana mugabo je nanga uko ndavyumvira inanga yoguma imeze uko kwa ni umuco wacu hakaduzwa ijwi gusa hama iryo kongorera naryo iryo kongorera ntawe takaranga nakuri rero umva inanga nifuza yuko yoguma yongorera kubera inco kiranga ni identité y'umurundi turagutahura turumva ko burya bushakashatsi bwakozwe bwo kuyihindura ingene ivuga mu kuyiduza we ntabwo ushikike uvuga uti igume kujya hama baduze kubwawe uretse ivyo dabajije hari ukundi kintu ubona iyo ntambwe yindi twubaho yindi yiterambere mugabo ijwi rikaguma gutyo no kugumisa ikaguma ruko ndiko ndiyumvira ngera hari nabandi bantu bamaze kuvyiyumvira ndifuza yuko nk'ubu dufate inangura yikanye hajya rero ikiranye ndifuza ko hoba nk'ukuntu uvuga uti aha ndayikanye aha nzosubira kuyitondeka amajwi mugabo haheze nk'amezi abiri amezi atatu engrenage kuri ku gitari mugabo ikaguma isuku ikaguma ari uku nyene ikaguma isuku ikaguma imeze uku ntitakare mu bisanzwe nka kujya abarundi bakera batanguye bakoresha imitsi imitsi y'inka mugabo mu nyuma bagashiraho nilo nuko tuvugiriza kandi kan yego
nuko rero nshuti bagenzi bakunzi ikiganiro urundi ruririmba muravyumviriye aratuganiriye kuvyerekeye inka tubwira amajambo mutima waririmbyemwo nico asigura. Mu bisanzwe nariko mvuga yuko inka ikintu gihambaye cyane mu mico n'imigenzo y'ikirundi, hanyuma ndashimangira mvuga aho hambere aho baragira inka ko bagenda bakaraba ahantu hari ubwatsi buremvye bumeze neza. Ica gatatu nariko ndavuga nuko inka umwungere azicuye yaje imbere yazo akagenda azivugira amazina, azitazira azivuga amazina ati ngiyo ya mwaka, ngiyo ya buki, ngiyo ya kemo, nimuze. Hanini ivyo nkavuga n'akamaro k'inka yuko inka ahambere yafasha umuntu kuzana umugeni yayitunze kubera gukwa bakwa inka kera imiryango yifasha. Hanini ivyo. Rega Steve, done ko wowe twabonye ushimangira ukaranga kandi watubwiye ko atakugata imeze nimeruko nibagira ubushakashatsi badudijwe barondera amangrenage ubwayi gumuko nitwa ririmba munanga turirimbe twongorera tutarinze kuvugira hejuru uti ivyo nivyo abakongomane b'abanyamurenge cyane nivyo abanyarwanda. Kubwawe none ninka bigube kwa kudi uzaravuye gushorerwa ku misozi ubuwe gisigaye ziri mu mpongore zigumamwe akazahira ubwatsi. Kubwawe ubona yuko iyo migigwa uririmba uzaniririmba kandi iryo terambere ryaraje zitakibaho ko zahora zibaho. Mu bisanzwe umuco n'akaranga no kugumya kubera izo nka ubu hari ahantu usanga ziri no ku misozi zikirisha. Mugabo kandi nukugumya uwo muco n'umugenzo kugira n'abana barukubu umuntu azobabwira ati riga kera byahagenda bimeze uko. Iyo umuntu acuye inka yagenda arakobereza, agenda aravuga amazina, yagenda arazihayagiza kandi akamaro kazo karaka. Umugenzo nukugumaho niho ujya n'amazina abicuba. Tinaho iterambere ryo haba umugenzo wahaguma. Hage nta terambere ishobora kuza ari kubura umuco. Umuco no kugumya no kuri. Yego. Twumvise muri iyo ndirimbo turirimbiye washizemo umuramvya. Kweri ko washizemo umuramvya. Umuramvya nazima kubera cambere ho ni wacu. Mvuka muri kamwe muramvya. Ariko ndiyumvira yuko hanyuma ca kabiri muramvya baravuga cyane kubera cyane iby'ubwami muramvya bukeye za Kiganda za Rusaka hose bavuga kubera ubwami. Narinzi rero yuko inanga idashobora kuvuzwa handi hajya twavuga yuko intara zose z'igihugu zivuze inanga zose ziravuze inanga. Bavuze inanga gusa usanga ari ku rugero atari rumwe. Mugabo ahantu hose ubona ko kenshi na kenshi zakunda kuvuzwa ahantu hari abatware, hari abaganwa. Ubona ko baganwa n'abatware bari bakwiye igihugu cyose. Ahantu hose haba hari umutware, hari umuganwa, inanga bayivuza kandi bari n'umuco n'umugenzo ikirundi. Ikindi naco inanga bavuga ko arico umuco irangisho catanguye kuvuzwa mu curangisho kama by'u Burundi. Bavuga ko catanguye kuvuzwa n'inyuma n'imbere y'ingoma. N'imbere y'ingoma. Caje imbere cyane gose. Ngiki ho tubwira kuvyerekeye akahise inanga wowe umaze kumva. Iyo twumvise ibwami bakubwira uti umwami yaje azanira ibuha, abandi bavuga ngo yazanye mu ijuru, abandi ngo yavuye inkoma, ibintu nk'ivyo. Inanga yo bavuze iyo yazananye urashobora kubitora. Ibyo maze kumva. Ibyo maze kumva inanga bavuga ko yavuye muri bihugu byo mu karere k'iwacu. Za Tanzania, za Kenya, zande bose uravuze inanga. Nungaha muri Kongo. Mugabo bavuga yuko n'ubwami bwo bwaraje basanga inanga mu rundi vuzwa. Be hajya Esther ubibaza yuko inanga ishobora kuvukanishwa n'ibindi bicurarangisha. Ivyo birashoboka. Birashoboka jendi nk'abajya baririmbyi ba kera juriro batoreka abantu bavuza ikembe bari mu ndangakaranga. Bagira ubona ko bayivuza inanga yarimwo ikembe imiduri n'imyironge yarimwo cyarajana. Mugabo kenshi usanga ivyo bicurangisho kavukire bisa n'ibirengera. Mugabo kimwe tworoka hahandi hage baracomeka maje kumvikana. Urumva nkabijya bavuga
za kompanyuma ushobora kumuvuza akantu kamwe gutya mugabo ugasanga kafise ico gafasha irindi jwi. Nuko rero nshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Burundi buraririmba, mwumvise byinshi kuvyerekeye inanga, yatubwiye yari yavuzwa umwanya w'uhe, ico yari imaze, yanadusigurira cyane cyane afatiye ku ruririmbo yaje kutuvugiriza aha agahagiza inka. Ikindi twoshobora gufata gikomeye nuko yadusiguriye yuko naho iryo terambere ryoza, naho hoba ikintu congererejwemwo byo ibintu by'ubuhinga n'ubuhanga, ico bitara technique, mugabo umuco ukahaguma. Yaduhaye akarorero ati iyi nanga ntashaka ko bayisige ayandi marangi, ico bita amaverni, ati ntiyifuza ko boyihindura ingene ishashe. Ati wewe ico bashobora gukora boshiraho twa twuma dutuma ikanwa neza ikagira inguvu gusumba, nkuko abarundi bakera bahivye imitsi bagashiraho nylon kugira ngo imbeba ntizubuge. Aratubwira kandi yuko niyo bariko bararirimba bongorera, harabo babona yuko yo kongorera bituma atanga ubuzi bamwo. Ati ntitwobiheba, ati hari ivyabo muri Kongo barafise uko bayiririmba, eka mu Rwanda naho nyene barafise uko bayiririmba kudasa ni Burundi. Ati ivyo twokora vyose twogumana ukaranga. Ati nivyo turirimba goya no guhayagiza inka ingene bashorera bakaja kugisha, eka ivyo vyose ntibo biheba, naho iterambere ryaje abantu bakahira ubwatsi inka. Agira ati twobiyaga abana bacu abuzukuru bacu bakabimenya yuko byabayeho naco vyica, ahubwo bituma tuguma turi abarundi. Aster niwe dufise afise kino gicurarangisho twamuhamagaye mu kiganiro Uburundi buraririmba, ariko aratuyagira. Yanatubwiye mu ntango za kino kiganiro yuko inanga atari y'abatama aka n'imisore ishobora kuyivuza. Sinzi ko yatubwiye ko n'inkumi zirimo, murandazibona. Yego bavuze inanga. Nta mugenzo ubavuza kuvuza inanga. Aha. Yego. Ahubwo ibyo bitubwire neza kuko je narutse je navugije ingoma. Carazira ikazirizo yuko umwigeme avuze ingoma bavuga bati ngo nta ngoma ivuze yindi. Kuzerekeye abapfasoni n'abigeme, wowe uvuga ko iki kunanga? Kwa pfasoni n'abigeme baravuza inanga n'ukuri, baba batamakazi, baba abana bakiri bato babigeme baravuza inanga. Hariho abatamakazi kera bavuza inanga, usanga nka nyina kuri wa naka birazi ko yavuza inanga, nta kibuza. Hariho n'umupfasoni yitwa Silvana Majari baravuza inanga, nga iwabo ni inzira za Nyabihanga, yaravuza inanga nta kibuza na kimwe. Eka hari abatamakazi ke ruguru iwacu, na hano bavuga ati mukana karavuza inanga, inakubona karavuza inanga. Bayivuze nta muco n'umugenzo wibuza. Twavuga rero ko umuco w'ikirundi udakumira abapfasoni kuvuza inanga. Ikindi kintu twumvise, hariho imidiho mpuzamakungu ikomeye izwi ku isi, hari uwo bita blues. Jazz yavuye muri blues. Blues wumvirije ingene ivuzwa wumva amajwi ahanahana kujya nyine inanga ihanahana. Hariho n'abavuga yuko blues yo batanguriye muri Afrika yo hagati eka no mu buseruko. Bakavuga yuko cakara bavuye muri Afrika bashobora kuba bayitwaye hariya muri Amerika bagatangura uwo mudiho witwa blues. Ico kintu baracumbise ukivuga kwiki? Nacumbise mugabo nka jewe nk'inanga ko ndayumva. Sinzi ko wabonye nk'umuntu yitwa aheruka gushengera, yitwa muyavuza bass aheruka gushengera, ndaza kumutora mu nyuma, yaragiye aravuza, yigeze kuvuza guitar akayivuza mu mudiho w'inanga. Agenda ku maseni yo muri Brazil no muri Amerika, baca baza kumumviriza ko bumva umengo ko avuza blues. Sinzi ko hari ikintu wobuzi kuri blues bijanye n'inanga canke n'agihari. Ntaco nzi nuko. Nuko reka dusimbize kuri ubu turazi neza yuko ubuzima bugoye, abantu bamwe bacisha umwuga wabo kuvyerekeye ibicurangisho bashoboye. Turatubona abavuzi b'ingoma, abatimbo bagenda ku minsi mikuru y'igihugu bagashobora kuseruka, rimwe rimwe bakarukura mu cibo cyangwa bakagenda hanze bakaronka
udufaranga mbega mwe mubayeho gute n'inanga yawe? Inanga ahanini nagumije akaranga mu isanzwe, nagumije akaranga mugabo hari bitamwe tuba tugira rimwe rimwe, hari ishamwe isanzwe ndimwo kitwa Sovabo Gashitse, sane ndi muri ryo hagiye tugira ibiteramo, tugize ibiteramo rero n'ibicurangisho kavukire ntituvyibagira. Iyo igiteramo rero cabaye umuntu arabukora mu cibo iminsi mikeya. Uraje mu manza z'ubugeni z'ugukwa bigenda gute? Imanza z'ubugeni gukwa kuvuza sindatanga kugenda. Twarabonye abantu nk'abaturubika n'umuhungu weje turamaze kujana mu manza. Yego we ntanari murabikora? Ndamaze kuja mu rubanza rimwe. Hariho umuntu umupatiri yafite imyaka 75 y'amavuka yagize umunsi mukuru. Umunsi mukuru wagize rero yadutumiye. Twajanye na turobeka. Aravuza na ndavuza dukeya, ndavuza nari nkimushasha ko ndi. Hari maze igihe kigari. Ngiye nkwize imyaka 3. Yonyene birumvikana. Yego ubona ikibanza c'inanga muri zimanze zitandukanye nkuko abavuzi b'ingoma bavuza mu gihe hariho imisi mikuru y'igihugu. Urabona nk'iyi misi hari ikintu inanga yo bifise mu kibanza? Kibanza muri no misi ndabona ko ikibanza kiriho kiraboneka. Gikuru nuko akaranga bakagarukira mu bisanzwe akaranga muri rusangi nk'ibicuragisho kama ntibariko barabiha ikibanza gikwiye. Iya bisanzwe bari bakwiye guha ikibanza gikwiye ibicurangisho kama, niho naboza baza kuratira ijisho mvuga bati twabonye mu Burundi iki, twabonye akaranga, twabonye inanga, twabonye umuduri, kembe, avuga amazina ibicubo myironge, bavuga bati twagiye mu Burundi, twabonye ikintu bisangije kidasa n'icabande. Nuko turi mu mpera za kino kiganiro Uburundi buraririmba, reka tuse tumuritiza akanya asura tuvugirize kamwe mu turirimba asanzwe avuze kugira ngo tumenye naho amaze imyaka mike 3 ashobora kugira guterambisha nk'abantu. Turaza kuvuga kuvyereka ibiteramo navyo nyene. Ako mwumvise ni nk'ubu abashitsi baraje bashishiriye bagana urugo rwa Mutama rw'ingata, baje nko guhana abageni, hanyuma Astera hagaze canke abayicaye muravyagira bavyita kuvyagira. Kwakira abashitsi bahaguruka hanyuma akabaramutsa akabacicara. Wowe uvuze inanga bariko barinjira baje bashishira bagana urugo rwa Mutama, uba wicaye cyangwa bavyita gute umuntu akavuza inanga abari vyagiye wambaye mbega urabakiriye nkaho karirimbo barashite baravyagiye nabo nyene mutanguye kubaha ikaze wati bagubwe neza tubaze Imana urabivuze hama mu nyuma utanguye kubateramisha. Akandi karirimbo ugira ko kubateramisha hejeje kubakira kuba nk'akahe gaste harakufise. Ubu turatanga urubanza ariko arakurikira televiziyo je nibampamagara avuga ati turamukeneye Astera mu rubanza rwa mariage bw'ubugeni, uje kurikiza iki? Urumva ashitse urabakiriye, harakenerwa yuko ubateramisha. Tuvuge bahaye yagize uvuga uti muri beza mwana muje tubakumbuye ntumubazi nakaje nacishije ko cicako nacishije ko gatoya turagiye savye wewe no MC wowe nawe muko murahana ibitari ivy'ikizungu twabihagaritse, ama battery twahagaze ama piano. Ubu rero waheje kubakira murakaza muri beza muje mushishire mu rugo rwa Mutama. Ubu rero ugira ubigine tugire nk'akantu kukubigina. Ndashaka gusoma kajya kuri nagaciye ko nagaciye bisanzwe.
umusavye agacaza cavuga ati Mutama yabonye irembo rigwingata baje basajije bashira bano rurugo ati abakire abazimane abateramisha Stella abateramishije arabahaye aravuga ati twabonye murakaza bahaye ikibanza munyo bavyeyi barayatse batangiye guhana abageni urazi ko baza kuvuga ati ngaha mbari nko gukwa ivyo bita dote ariko baza kuvuga ngo ngaha nta mahari canke uhari aracari muto ubundi ati azokuri yagiye bakazoyaga tukarindira uburiyumvira bamaze kugabana bamaze kunguka bamaze kugabana araryoheye umwe yagabiwe uwundi yagavye turaza kubiyaga mu nyuma buriyumvira ko na improvisation irabaho mugabo imbere mu gihe uzo buri kuriyumvira nashaka kubaza mbega ngaha mu gihugu cy'u Burundi murazinanya abavuza inanga muramuhura kugira muyage ibibazo bibahanze kugira iryo terambere ry'inanga riboneke harabuze nk'ingahi Bujumbura n'ahandi musanzwe benshi sinovuga ngo bose twazinanye mugabo harabo jewe nzi hanagiye ndironderera washaka nka batanu ngira bashaka kuba bashika bashaka bashika ruguru harimo harimwo nkubu ndazi Torobeka ndazi umuhungu w'Emeri ndazi n'umutamara w'Ubanza nk'imwanzo ndazi witwa Donatien nkabona batwa tuzinanye hari n'abari batamba bandi sanzwe ndazi n'umwigeme wo mu Kayanza men ariko wa mbere yitwa Epidome narimwe muri juri abo wa mbere Ejo tamiyano turazinanye mbwa ntimuragiraho umuyaga ngo muvuge ibihanze ikintu kizagishika urumva ko ico kintu cyari gikenewe kugira ngo muze mugire novuga umuryango munini uzoshobora kugira ico maze wacishije muretse abo musangiye umwuga wo kuvuza inanga hariho abandi bavuze ibindi bicurangisho kandi kujya hariho na karanga ya kera yarimwo abatandukanye se wa Alfred se wa Bernard eka nabandi batoroke nabandi harabo mwace muja hamwe abakuze n'abakiri bato nkawe umugwi witwa Sovabo utuyagirako yego murakoze umugwi witwa Sovabo agashitsi nishira hamwe ihurikiyemwo abaririmbyi ba kera bakoze ibintu bikomeye cyane mu gihugu baririmba bakoresheje ibishurangisho kabukire abandi bakoresha umuziki ibishurangisho vy'igitari amabateri n'ibiki n'ibindi abo rero twagiye hamwe ico gihe mushamuvuga muti mbe mwahuriye he twarizoja kugira ikiganiro kuri radio y'igihugu kuri televiziyo y'igihugu hanyuma duhuye cyo tuva ngaha tuvuze tuti reka tuje hamwe twarakota twoshikako turi hamwe abarimvye ni bamwe arinje ba kera baje ba Torobeka ba Mijuriro Mathias abashaza ngendo harimwo bamwe barimba kunda ubumwe ba Gerard ba mu Kirundo yitwa Chiza Silvestre n'uwitwa Bakijone n'abandi turi kumwe mu Sovabo gashitsi muri make twashaka rero kugira ngo tubaha agateka ko gateka rero baze baronke ico bifashisha biciye mu muziki cyane mu kugira ibiteramo byo biteramo rero bikatuzanira uburyo kugira ngo murashobore kubaho kandi n'abaririmbyi bacaruka babone ko murashobora kuririmba mu rurimi rwiza rw'ikirundi kugira ngo tugumane ku karanga kacu yego byaraboroheye kumvikana n'abakuze badasangiye imyaka bigakunda ntangorane n'ukuri kubera twese igihambaye nuko duhuriza ku muziki n'abaririmbyi bubu nabone baririmba neza gusa bugumya karanga ariko uyumva ikirundi karimba mu kirundi arundi rurimi ukarimba mu rundi mugabo indimi ntuzo kumuzi uzivangatiranya yego mumaze gushika kuki twetamaze kugira ibitamo gushika ni nka 3 canke 4 n'ubu no mu misi za nko mu kwezi kwa 5 canke mu kwindwi tekanye ikindi giteramo yego hari inguvu zizananya handi gushigikirwa bimaze kuba bako tuvuye nka leta canke abandi bantu mushira hamwe atandukanye hari amashira hamwe aha dufata mu mugongo n'abandi bantu nyine ku giti cabo na cyane cyane nkamwe abamenyesha makuru nko mu kumenyekanisha ibikorwa byacu hariho amashira hamwe dufata mu mugongo tubandanya tudodora muga hanini maze ko bavuga bati
akimuhana kaza imbura ihishe umuntu afashe bifashije two turangire two kuyungunganya nk'icyo bitaramo tukigize tukavuga tuti hage amafaranga dushira mu kigega ubu hariho ishyirahamwe dushaka gukorana mugomba muri uwo mwanya ntitwivuga ko byinshi cyane mugabo biriko biraza n'ivyakunanibaza ko zotwagira ibiteramo kenshi gashoboka birohera umwe wese arashobora kuja muri umugwe hanyuma uwundi bishitse uwundi akigirira icyo kari bita carrière sur akaririmba wenyene akagira iteramo ciwe ntibibateranya nta ngorane batera ahanini hajya amashira hamwe akunda kugira ingorane iyo amategeko abagenga atubatse neza twebwe rumva twaciye tuvyandika duhurikiye mu cyo bita cooperative Sovab Gashitsi bayemeye amategeko hariho n'ingingo zitekanya ziti iyo nk'igiteramo kanaka baririmbye bagomwe muri twebwe cyangwa babice batatu bati rero reka mu mutore mu mujane canke mu bajane ariko hariho amafaranga ashobora gusiga mu kigega kuvuga mu muzibira ngo mu bumuza amahoro mugabo agize icyo asiga iryo teko ryubatse neza ririho tuvuga tuti aca asiga ikijanye amafaranga na gutya kugira ngo Sovab yerekana yuko musohoye ego ntimuraja mu masabukuru mpuzamakungu nta kintu na kimwe kirashoboka kuja canke maze igihe kingana iki kugira ngo tumaze tugiye dukwiza imyaka hafi imyaka itatu amasabukuru mpuzamakungu bamaze kuzoba dutumira mugabo ntibabishira mu ngiro hari n'abatubwira ko bifuza ko twokorana turarindiriye rero ivyo vyose urumva biracari uriko arakurikira yumva ko hari ico mwokorana imiryango iruguruye imiryango iruguruye n'ukuri naho kwanka gushira ingufu hamwe n'ubundi kugira ngo imico n'akaranga cyane cyane mu kuririmba tubanaye tubiteza imbere yego kuri musanze uteje imbere umuziki w'ikirundi uriko nateza imbere uhana gateka n'agaciro ururimi rwacu w'ikirundi tumenyereye yuko kera higeze ko umugwi n'akaranga witwa n'akaranga hariya kiranga y'imico kama mbega hari ivyo muhora mukorana n'ubushikiranga y'imico kama iyo bateguye nk'ivyo biteramo cyo bita ibiteramo officiel bakabatumira hakujya baratumira Ballet National namwe mukajamo nta narimwe barabikora twebwe muri Sovab kwizina rya Sovab ntacyo ndabona mugabo kwera urumva hasanzwe harimo aririmbyi ba kera baraza baragira batatu canke bane bakagenda nkaho je ncamona yuko twa duserukiye baserukiye Sovab Gashitsi yego muga ntibarabatumira kwizina rya Sovab kwizina rya Sovab ntibadutumira mbega ari ciza cyo gutumira umugose Sovab gusumba gutumira batatu bane kwabo iciza cyo gutumira Sovab wowe murateguye igiteramo kuko haje igiteramo sabantu gusa mugabo nico bamaze wowe kurimwo ukabuzi yuko mufise ko mureha iyo batumiye batatu gusa cyangwa bane hari kibura cyo tuma iyo batumiye umugose umona yuko uyo agize ateguye ico giteramo yo kunguka atumiye Sovab yose gusumba atumiye batatu bane gusa hajya mu bisanzwe iyo batumiye Sovab Gashitsi mu gukaza wose ntavyo bavyiza kuko abantu bose bari hamwe bose bari musanzwe baririmba ibintu bitandukanye hariho abaririmba ivy'akaranga bakoresha ibicongesho kama hariho ivy'ikizungu hano bavuga amazina ibicuba umbasha gutumira usanga umuntu akoresha ibicurangisho kavukire kwera uwo watumiye akunda nk'inanga agatumira nk'umwe usanga ubundi umuntu akunda umwe ninde atumira nabo muri ninde nabi bagiye mwantunga baje bamunyare n'umudamu witwa Ansira barimwo urumva utume nka Sovab Gashitsi bakazira rimwe ucubona rero yuko bafise impano spectacle complet bisigura yuko atakiregarega ubona vyose karanga byose ego turiko turarangiza kino kiganiro uburundi buraririmba umwanya urukura turega imbere ko tumera nk'abasoza harakandi kaduwo twumvisha tuvuge nk'uku kawa mu mperi kirumva twavuye muri rwa rubanza bahanye bageni bunze ubumwe bayaze bagabiranye ntumbaze birangiye neza imiryango igiye gucika umwe tubwira harakana ega nuko ugende seri ariko barakurikira irya televiziyo cyangwa ko rumva radio bashaka kuvuga ati okay
Astel umuhamagaro rya Astel bukorane hama mutugirire urubanza ruryohe turuhuka ibitari n'amapiano hama tugire nugira umugirwa wo guhana abageni uryoshe kandi wakaranga tuvuga ikirundi turyoherwa n'amajambo y'ikirundi tukavuza n'ibicurangisho citwa inanga neza sinzi twagiye bahanya abageni banezerewe basomye basosa kanabashitse bati mutama kuhire abo tugere turitsitaza ko tuvuye mu mutama nuko twagiye baseteza akavuga ati ndashimye ko twayaze mwabivuze ko spectacle twayikoze asigaye kugira repetition kwari kwerekana ikibanza iyo nanga ifise babandi bashaka kuruhuka kaze ndararana kaze murakaza ririre hanyuma ngo zimana umuntu nundi ukazumengo indirimbo umu DJ yamaze kuzipanga uko hagere bigere bikurikira haci nk'imyaka 20 irenga ariko akundi nyene ifo ko haba novuga gute gucrea kuko koravuga iki farasa cyane habe gutera intambwe tugwanira duhurumbira kandi dukingira ako karanga ku Burundi turiko turarangiza Astel rero kazoza kiyo akabura gute kazonda kana neza akana neza hari umuntu yigeze gutebura cyo twaganira katebura uno munsi avuga ati neza amajambo ashika gatatu guko cana yibagira baze kwigita gutebura rukugira gutebura ni nko kuvuga ikintu mengo uri urajaje urumengo uri kurafina mugabo harimo ijambo ugatwenga umuntu ntiyashimitse ku kintu mugari karavuga ikintu gihambaye hari umuntu ariko hari umuntu yigeze ekatebura yacambira ngo yakunda kuvuza inanga n'ukuri ngo kandi iyo nanga izogushana kure rero kazoza kanje uti kameze gute kazoza kaje ndakabona neza kandi ndakabona ndaza kunanga hari cyo ntari navuze mu bisanzwe imbere ko mvuza inanga nsanzwe ndumuvyiyi mu gutwikura ibintu bitangwe kuva kera gose mwaka 2000 naravyina rubanza nkaruheza ukavyina kuvyina mu gutwikura urumva rero wowe uronse idiri wokwa ahamukazoza kubavyinira mu gutwikura ndabavyinira ndavuze inanga bakwa nkongera nkabavyinira mu gutwikurura naho nabandi umwe ndabigira naho yoba naho nabandi umwe tunashaka kubigira nkuko kandi bishobotse ugashobora no kubashikana kuri uwo mugwi ndangakaranga munini usanzwe sova gashitsi nzego nyobozi zo mu ushaka ibintu vyiyaguye birimo abantu byose bimeze neza ari makinanga gusa nushaka ibicurangisho byose kavukire ashaka kubabonera amazina ibicuba imiduri kembe byose mwironge yego birimo byose birabishika muhira ukavuza inanga iwawe ahubwo muhira nta munsi numwe ntavuga inanga kuko inanga uje wanje uje kungendera usanga taro iba yegamiye uruhome hafi handi wa wicaye ndayitora nkavuza ndafise nakana gatoya kana ku 8 muhanda mwigisha ntivuza gutya akavuza utuntu dukeya nyene zakuramenyereye nka kujya umutamashitse mu rugo bateza kumuhereza agakuza agasoma umva ntiwosinzira utayikoze ntizokunda kubera naho waje washavuye urushe
bica bihera yego ninga ko yaravuga ngo nta mutimba ugera udakoze ku ngoma yego nawe umuribwa aribwa ari ikintu bakiguhamagara yego umva ni dushe nukuri yego nuko rero nshuti bagenzi bakunzi akaryoshe ntihahora mu itama bavyumviye yuko rimwe nkuko twatangwe tubivuga muri kino kiganiro kandi twaba tubishimikirako naho tubicisha ko mu nyuma yuko umushitsi ntabaje kwihaya no kwihayagiza no kuvuga ivyo yakoze ivyo yakora cyaro takora oya aba afise ijambo ngene ngo wako ico bita umutwe w'ijambo theme yatuganiriye uno munsi dufise theme ijanye n'inanga twumvise ngene bayibanga twumvise imigenzo yayo twumvise ryari bayivuza twumvise ingene bayivuza n'ingene bayiririmbira muga ico tutavuze mbega barayitambira inanga bayitamba barayitamba je naho mbona bariko bayivuza hakiriho ca kiganiro mujya w'inanga baravuga naho mbona nyoko ratamba iragira gutya atamba yego atamba no kubina bayitamba no mu ngoma baravuga yuko naho atangoma ivuze yindi bigemere n'abapfasoni barashaka byinshi twari kuyaga mugabo umwanya usa n'uturega hanyuma yashize ko araratubwira yuko yifuza yuko ubwo bushashatsi butoza buyihindura ahubwo bwoza buyuzuza mu kongereza ko twatwuma tonga bita engrenage kugira ngo vyorohe kuzabarekana aranatuyagira hari ishuri biyumvira gukora yavyo kunda hoba ikigo jejwe ndatiro boza bararatira abana abantu baje mu Burundi abazungu akaba ati iki ni kirangisho kavuke ni nanga hakaba ari abahinga bigisha abo bana bakiri bato bakabigisha umuduri kembe mwironge byose idonongo bakavyigisha aho hantu bakaba bakoze nkabaje bakukuruka mbaho barakoze bakakukuruka gaca usanga menga atwaye yarafise nkabo bigisha aho nyene kugira ngo baheze n'ubuzima bwa kwisi batanze inkoni ego byo kogwa nani nk'ivyo leta yosha mu mutahe hanyuma abo bahinga haba bahinga nka babiri bavuze inanga abavuze ikembe abavuze iki byose bakaja ngaha amazina y'icyo urafasha amajwi urabika nturaje muri studio sindaje muri studio uravyifuza uramaze kugira uturimbo twawo gusponsoriza ushobora kuja muri studio yego nkutu nako ndavuza ngaha nta muntu yatwinyigishije twinshi natuvugirije ko nyine nkakana reko ndavuga ndabashimiye ndagize naye kana hera album ukavuga uti runi ukurikirane kw'indirimbo zishika 10 yego zitandukanye nakaririmbo ndiko ndandika ndiko ndatosora amajambo kwera nanditse uririmbo sinkunda yuko nandika amajambo tumenyereye atamajambo akomeye aregariga ushaka yaregariga ndiko ndandika haraka ijambo ry'umuntu niyumvire nti ndakumbuye iwacu hamwe nataye uruzogi ndakumbuye iwacu nataye uruzogi niyumvire nk'umuntu wari mu mahanga avuga ati mbega ndibuka iwacu ndakumbuye ibi nahambona ibi ndahakumbuye cyane kugira twishiremo yuko ahakumbuye nyene hamwe n'uzoyumva ari nk'umuntu amaze nk'imyaka myinshi hanze ashobora kubona mose zakorotse yego reka rero state twifuriza yuko ivyo kurarota vyegera neza gusumba ko wabirose murakoze cyane ko ndabashimiye cyane reka rero tugarukirize ngaha nshuti bagenzi bakunze ikiganiro ubundi bari mu kigaruke ngaha nkaya mango ko turagerageza muri no minsi kurondera abandi bacuraranzi w'ibicurangisho kavukire tuzi ko mushaka kuzana n'umuhungu watorobeka ntivyakunze no musabisa akazi mugabo ntacu ikindi gihe nawe azoza twereke wewe rero asanzwe avuza n'umwironge arashobora kuza akagira cari duhamagara se n'abandi bavuze umuduri n'abandi kugira ngo dushobore kumenya neza ibigize ibicurangisho bico vyomarira igihugu cacu c'u Burundi nuko rero tukaba tubashimiye amwese mariko murakurikira kino kiganiro tugire akaranga imico n'imigenzo kama yacu yamituranga ngo ntidutakabanga tutakaranga tutakabanga ngo twandukanye akaranda nuko rero ikiganiro ubundi bari mbagaruke ngaha naho ubutaha bye bye